Baramusana mwiriwe kandi bakunze ibiganiro byacu na cyane ku bakunze ikiganiro cyacu Story of Life nkuko musanze mumenyereye ibiganiro byacu nkunze kubashikiriza. Iyi ni Story of Life, ni inkuru y'ubuzima. Nubuhe buzima uno munsi ishimye ko tuyaga. Ni bwa buzima nyene nkunze kukuzanira. Ni bya biganiro nyene nkunze kwamanda gushikiriza. Usanze wamunkurikiranaho ku biganiro vyerekanye n'ubugwayi bugiye butandukanye ku bantu ngiye ngushikiriza. Ingwara zigiye zitandukanye, ubumuga bugiye butandukanye, ariko no munsi nashimiye kukuzana ku nkuru y'ubuzima bw'imibereho. Ushobora kuba ubayeho neza ariko utazi ko hari abandi bantu babayeho nawe. Ushobora kuba urarufunguye mugabo hari abandi bantu ivyo gufungura baramaze kuvyibagira. Ushobora kuba mu nzu nziza mu gihe hari abandi barara baribwa n'imibu, barara bakubitwa n'imbeho. Ariko ivyo byose ushobora kuba hari n'ivyo ufungura ukanamena mu gihe hari abandi babuze ivyo bafungura. Cuti mukundwa warimo kunkurikirana, reka ngusabe kimwe gusa. Uzogira icyo ukoze canke ugira icyo ukoze ku buzima bw'uyu muvyeyi canke bw'aba bavyeyi ngiye kumara akanya ndiko ndayaga ubuzima bwabo ukungene bumeze. Rero ntakurandiriye, reka ndakwibuse ko kuri micro uri kumwe na Felix Yabonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim, iyi ni Burwood TV. Reka ngusabe mukundwa ushishikare kunkurikiranaho ukurikirane na kino kiganiro. Nitwa Berahino Timoteyo. Berahino Timoteyo. Berahino Timoteyo wavuse ryari rero? Muri 60. Ubu urakwije imyaka ingahe? Urayibuka se? Mengana 62. 62. Turabona ariho n'umuvyeyi wacu uriya niwo murasazanye rwose. Noneho Timoteyo hano ni wawe cyangwa se urapanze? Oya, sinapanze sinoronka icyo mpangisha ahubwo n'aba wampaye ngome ndicarira. None reka twinjire mu nkuru y'ubuzima bwawe mbere yo kushika hano bwa mbere mwabaheje. Nge bugushika hano bwa mbere. Harabaye intambara, turatangura turahunga 72. 72 duhunze mu nyuma turahunguka. Tugarutse dusanga amatongo yacu abandi barayishikirije mbere na leta yarori no gubatsemo n'amashuri. Tuca turabura iyo tujya niyo tu. Niho bamwe bamubona bahawe mbere no kuza kubakirwa twe turasigara turabura. Ni nkabeshi mbere bataronsa aho babo. Wowe warabuze itongo mu gihe wari usanzwe urifise. Mbere yuko iyo uza guhura n'ivyo vyago byose bakarinda banagutwara itongo ryawe. Mbere yuko urwimo ruba canke nyuma y'urwimo wari usanzwe ukora iki mu buzima bwawe? Ico gihe 72 nari umwana. None nyuma yaho rero yaho babatwarira amatungo yanyu, nyuma yo kwimuga iyo mwari muri mukaza hano wakora iki? Cyeko akazi ko kudandaza. Wadandaza iki? Ibyo ari byose je ndose ndadandaza mugabo hakuru nidandariza ibintu by'imboga. Naho urabona imboga zabaye ndanse. Mugabo ndashobora kuba nk'ubu mfise nk'umuntu yompa ikintu kifasha kugira dandaza. Ndiyumvamo ko ashobora kurondera ico ndandaza. Nayihe mateka yaranze ubuzima bwawe muri rusange? Amateka yaranze ubuzima bwanjye. Je naciye kure. Naraciye kure. Amateka yanje y'ubuzima bwanje kweri nje ntabeshaho duhungukiye nk'93. Bavuze ati giti nicyo dukora mu jisho kabiri naragiyemo. Nafashe urugamba barondera demokarasi mu Kamenge ku musufe kwa Nyamuntu. Waranagwaniye igihugu. Ese wowe ni wigeze ujya mu bademobiriza se? Bademobirize ntago wagiyemo? Nyamo kugira aho kuyijyamo nari nahungiye ahantu twari twagicenda n'indu twagereye ha mu Rukarama. Waje kutuhamagara rero ngo tuje kuri lisansi mavuga nabi. Avuga ngo abahora bagwana kuva kera n'abagwana ubu ngo batagiye kwiyerekana ngo babandike ngo baragowe. Naje nkabanzi nabo twari twazananye komanda yitwa Birori bamwe yarabavunaguye amaboko. Nyambuga ntubwo bari ko barabarondera kugira babavuna amaboko. Cyadogera nja kunyegera. Njambona handitswe abatagwaye. Ngo bagiye muri kantone macha nicarira gutyo ntishimira Imana kuko twagwaniye amahoro turi nayo. Noneho reka twigarukire mu buzima busanzwe wavyabana bangahe? Bari 6, 4 barapfuye. Asigaye 2. 2 yo w'imfura nawe kandi amaze imyaka 14 mu mpimba. Noneho uyu muvyeyi mbona ngaho iruhande rwawe niwo mukenyezi mwatanguranye mwabyaranye abana bose? Uyu twatanguranye intambara yaramuhitanye. Uyu nawe rero twari tubyaranye 2. Nawe nyene cyo dusigarana kamwe. Karacyariho. Angana gute so wundi? Arabuje imyaka 16. Abayeho gute n'umunyeshuri?
n'umunyeshuri mbere muri iyi minsi hari n'atazosubira ku ishuri. Oya. Kubera ibibazo by'ubuzima. Ibibazo by'ubuzima ni forume zamuhereyeko kuko ari yamfashije ubwa mbere umwaka weze ubu ntiyomfasha. Yariga mu wakangahe rero? Yari mu mwaka w'indwi. Noneho reka tuve hiyo hose mu byakuranze tugaruke mu nkuru nyezina y'ubuzima bw'uyu munsi. No munsi rero ni gute mubayeho we n'umuryango wawe? Cyane kubw'Imana gusa. Uyaragenda aho haruguru ku bigazi by'abandi agaharagura ibintu z'ibibo agarura imikubuzo sinzi ko hari umukubuzo ari no ngaho bakaza bakawugura 3 5 tukari kubera ngo ari ingwara rheumatisme iyo hagize nk'umuntu afise akazi ngaho agenda nko kubagara utwema canke iki akagenda kigora mukorera vyitwa itashe kirigwa arakora tukarara tugashimira Imana. Iyi niyo mikubuzo mu turebe. Okay, no kuvuga mama wanje akora imikubuzo. Aha rero ucugurisha ngaho? Aha rero bampatata. Canke bakampabira. None se nko ku munsi urakora nk'imikubuzo ngaho? Hari gihe nkora udukubuzo 3 canke 2. Amajana 6. None tugaruke ku buzima bwa Mutama rero wavuze ko uragwaye ingwara yita rheumatisme. Iyo ngwara yagufashe kuva mbere si rheumatisme yamfashe kuva kera kugera aho bambarira ko ari ikintu cyitwa impanga. Rubaga mpande. Nkabura amafaranga mugabe kujya kwivuza. Nayo inzoka yonyene kugira ngende kwipimisha bibica kure. Nta yindi ndwara ugwaye? Yindi ndwara iyi nyene ko yavuye ku mushipa. Mushipa w'indani canke w'indani ntago bawubazi. Oya nubu uraca ufise. No ntabwo bagwa rero bagwe ntagira amahera. Ko buntu babyara abapfasoni nayo umuntu nkajewe nkora ku usanzwe unagendana ingwara y'umusipa w'indani. Kwa waragiye barakugira ibipimo kwa muganga? Barambini baca amafaranga baciriye kubagira 650 nanje numva bintego 65. Noneho ni gutere mubaye muri ino nzu twongere kandi tugaruke ni wanyu cyangwa se? Oya umuntu yampaye bose n'ababanyi baraha barazi ko ari umuntu yampaye umbe ndiyicarira nubavuga ati uraharabira ntiuzibomoke Imana irambona n'imvura yoza ari uhereze nk'igigize iminsi ndababwira ko ari inzu ya kijambere jeho nzoca nturumbuka mpagarara hanze banditse bagwe. Iyo uvuze ko ari inzu ya kijambere ubushatse kuvuga gute mu gihe tubonye kungene yose? Inzu ya kijambere none ko bavuga ngo hagwanywe nyakatsi. Naje nkamwe n'umuntu w'umutegetsi agiye uvuga ati yarabaye abantu ntega ati bararavye ntino atari Imana. Hajya nubona ndi hari yamuzi shaka murengana ndababona mwese n'ababa mwijoro ntabyo kuri taguma kitosho ndabara. Mbwira rero ikibazo ukunze guhura naco mu buzima bwo kuba mu nzu imeze nk'iyi. Ikibazo nk'iki ngire kurara ubusa kugira turonke utwo turya ibe hatari. Nta kibabaza rero nko kugwaruka ukabura n'agafaranga ujana kwa muganga. Ngaca ndabiye inzu nayo ngaca niyumvira erega we nuko utaravye neza nuko caciye yagiye inyuma ngura kene nyumumere nko hafotorura bose ndafotora ngaca ndaba none ubundi ho niyangwa kinzu ubona nzogira hande naka ntazondi kandi ntareti zondihiye mugabo uwo barampu utwaba turafasha nkaba ndaronka tuvuge n'uwo mpagataye nkaba ndadandaza. Oya Imana ikora ibyaho ari gihe hirya yejo hoza nkabagira neza nkuko kwanyu mukavuga ati urashobora kuronka naho urakiko muto. None se nta malaria mukunze kurwara bivanye naho? Yoyo niri none sigwaye malaria ko nta buryo ntaki bica bigenda gutuvuzwa nande uvugwa gute? Basha nahano nakwereka umweruka gutabagurika nkavuga nti malaria je ndayikize. Aho rero ugwaye malaria igira gute aho ibi byo ntubona hibi. Namwe bavuga ngo biki ni iki taguma gotomera ngaho mu gatoboka nkavuga nti malaria ndayikize nkigumira. Imibu imbeho byose nuko iyo haje umuyaga rero. Oya imvura iguye nyinshi y'umuyaga oya duca ndugura je narafashe ntibana nduduhuza turi mu mashakoshi niko twama amashakoshi ko nabwiye iyo urabona irya ntambara yabaye iyo ni karabutaka ko tumaze iminsi twumva nejo muri Kongo narumvise ingene abantu bapfuye abantu 8 inzu 6 zirabomoka cavuga nti numva natwe dusigaje uko turashimira Imana kuba tukiriho. None se muri ubwo buzima bwose nta gaparasera wigeze kugira kiwawe? Ko wigeze kugira? Yabana nakagizeho mana nakubatse ari gutabaza leta ntimfashe.
Nibindi bihe bibazo bikunze guhura nawe n'umufasha wawe mu buzima musanze mubayemo? Ibibazo sana nivyo by'ubukene. Yego. Urabona nk'ubukene bwa mbere kutaronka ico fungu ukabura naho ukika umutwe. N'abandi baravuga ati mbeko bavuga ati umuntu azarimo imbumba rugo azagire ntazoje mu mashira hamwe. Nk'uyu ntidushobora gushoka tugiye mu mashira hamwe tutagira udutaha. Yoyaye. Wobugiye kubatera ubukene n'inzara hamwe mugiye kuri mu gutima ukagora ndakajana rega naraye busanga yavyari byishira hamwe none imbumba rugo yawe urima ntugira aho urima. Imana rero yaduhaye kwiba ni haramu. Naka karimo ariko ndavugisha warasenyaguye simba nkivuga. Noneho rero niki usaba abarundi b'abarundikazi n'abandi bose bakora dukurikirana muri kano kanya? Urumva byonyene ibintu ntangura gusaba icyo ko nari nsanzwe mbayeho. Je ubwa mbere na mbere wovuga ati ndagufashije. Sinovuga namfashe icyo njya gusa nshiraho munzi muceri n'ibiharage nze ndaje. Oya yakampa n'icyo tuma ndabironka nanje. Kadandaza. Kuko ndafise umutwe wo kwiyungira utuntu no dandaza tukaza turanyunguki. Naho no tumuyo ntisimbari yunza ari n'umuganda w'imisiga tuhimbagure harya. Ushire harya. Turuguka uko mbanzi icyo no bandiko ndaziganya. Hamwe nejo nzogwara malaria. Nkamenya aho nkuru ntagira intega bizoza kuko ari njya gusa bandunze ko ziganja ndazigurishije naho ndazijane hariya ndiko ndonona ziza nasaba ubofashisha ikintu no kwifashisha hanyuma naho ngiyeje bakanduzabira ukuntu ingene aho no kikumutwe. Reka ngushimire cyane ndumva turayaze byinshi ndumva kandi hari cyushikirije ku barundi n'abarundikazi bakora dukurikirana. Nongere kandi mbibuse yuko ikintu usabye uravuze ati ifungurwa agatahe kubera kurumva ko nubwo umubiri urwaye ariko ivyiyumviro byo biracyakora neza biracyameze neza kandi turagiraniye ikiyago kiryoshe kandi kimeze neza. Abarundi n'abarundikazi bakora dukurikirana bumvise yuko ibibazo ufise banavyumvise kandi nizere ko ejo canke hirya ejo bazogushikako. Reka nanje nongere kandi gushimire kubw'akanya wamaye no kubw'kiyago twakoranye. Shimire kandi n'umuvyeyi wacu ariko nongere kandi ndamwifurize kudacika intege nubwo bimeze uko akomeza akora imikubuzo myinshi sivyo ga mama. Nturambigwe kumbure ejo ushobora kubicamamara akavuga ati kwa mama naka ushobora no kureka kuzura akora imikubuzo aho gukazura arangura imikubuzo wongera uranguza ukabicamamara umuntu akagufashiriza kuri ivyo nyene ukora. Kuri ivyo nyene ico cyumviro cyawe ko wihaye kuzura uyumvira kuja kurondera intuzenyu ugakoramo imikubuzo ahubwo noneho hazogera naho uzuratuma bakibasha bayigukorera wewe bakaza ari kuri commande gusa barangura. Nizere ko byose ari sawa. Hama reka nongere kandi ndabashimire mwebwe mwese mariko muradukurikirana namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro Story of Life. Mbibutsa ko kuri micro mariko na Felix Abonimana nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Burwood TV kuri wese wankurikiranye nawe wese wakurankurikirana. Reka nongere nkwibutse kino kintu jewe uramenyereye kandi wama wambonye uko bukeye ko bwije ibiganiro byanje wama wabikurikiranye ariko nanje ndashaka kukumenya gute rero nshaka kukumenya ko hari ico wakoze ku buzima bw'aba bavyeyi bacu. Ndashaka kukumenya ko hari ico wakoze kugira ngo ubuzima bw'aba bavyeyi bacu buhinduke ubaronse aho baryama ubaronse ico bafungura wongera ubaronse n'umutaye kugira ngo buno buzima buhinduke n'uyu mwana ari ku ishuri abashe kwiga nkuko nawe abavyeyi bakugiriye neza ukiga sivyo gusa n'Imana yakugiriye neza ukabaho neza ndabizi kubayeho neza ariko muri ubwo buryo bwawe bukeya ico wokora cyose Imana izokiguharura ko nk'umugisha. Ndagushimiye rero cyane nawe wose ufise agatima ko gufasha kubw'uyu muryango. Nongera nkwibutsa ko wobicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Inshuti mukundwa we wahezagiwe n'Imana mwifurije amahirwe ya Yesu Kristo akugirire neza. Ciao ciao. Yeah.